Nshuti namwe bagenzi bakunzi ba Action Vibe TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, kwemera kuvyara ubuzima, ndabaramukije. Kaze mu makuru tugira tubashikirize. Uno munsi tukaza kubabwira ishirwa mu beranda rya Fracette na Carol Actis hamwe n'igiteramo c'indirimbo z'Imana cabereye ku musozi wa Siyoni Igikungu. Nkuko vyari vyatangajwe kuri uno w'Imana igenekerezo rya ndwi Nyakanga umwaka wa 2025, abahimbazwa Pierre Giorgio Fracette na Carol Actis bashizwe mu beranda. Ikibanza citiriwe Petero Mweranda, abakirisu baharugwa mu 80,000 bakaba bari bahishikiye. Nkuko aya misa ikaba yari irongowe na nyen'ubweranda Papa Leo wa 14. Nkuko tubikesha ikinyamakuru Vatican News, Papa Leo akaba yamenyesheje ko ari umunsi mukuru udasanzwe ku gihugu c'Ubutaliyano na Ekereziya yo kw'isi yose. Afatiye ku bisomwa vyo kuri no Dominika ya 23 mu gihe gisanzwe umwaka C, Papa Leo akaba yasavye abakristu umwe wese kwinjira muri we akaraba ivyiyumviro amaseko kari bimujana mu mugambi wo kumviriza ijambo ry'Imana. Fracette na Actis urukundo rwabo bakaba bari baruhaye Yezu. Mwomenya ko Carol Actis yavutse igenekerezo rya 3 ukwezi kwa gatanu umwaka w'1991, akaba yitavye Imana igenekerezo rya 12 ukwezi kw'icumi umwaka wa 2006 ahitanywe n'ingwara ya kanseri. Ubuzima bwiwe akaba yabumaze akorera Imana ku buhinga bwa none. Nayo Fracette akaba yavutse itariki 6 z'ukwezi kwa kane umwaka w'1901, yitaba Imana igenekerezo rya 4 ukwezi kw'indwi umwaka w'1925 ahitanye n'ingwara y'ubukangwe. Abo bose bashizwe mu beranda uno munsi bakaba bavuka mu gihugu c'Ubutaliyano. Kuri w'Imana ku muhingamo ku musozi wa Siyoni Igikungu habaye igiteramo c'indirimbo zo kuninahaza Imana, cari kiremeshejwe n'amakorale asanzwe aririmba ku musozi wa Siyoni Igikungu. Mwaka mwiza Jean Marie Vianney arongoye urunani rw'ayo makorale aratubwira intumbero ico giteramo cari gifise. N'ubwa mbere mbonye igiteramo nk'iki inye gitunganijwe n'urwego mpuzamakorale kuri Monsiyo. Kera vyahora biba mugabo ntivyaba muri ubu buryo, wasanga ari amahiganwa. Muca mwumva yuko iyo umuntu aje guhiganwa abaje guhiganwa haba hari ico abaje arondera, ariko uyu munsi twavuze tuti reka nyabuna duteramishe abakristu badukunda cyane. Kumbure abakristu muri ngaha musenga imisa zitandukanye, harabaza mu yo mu gatondo ya 6h30, harabaza mu ya 4, hariho abaza mu ya 10, harabaza mu z'agatondo, haraho bigora bagasengera hirya no hino. Usanga rero umengo muzi ko hare ya miririmba ya misa muza gusenga. Rero iki giteramo intumbero yacu bwari ubwa mbere abakirisu badukunda cyane tubereke yuko amakohare yo kuri Monsiyo atarimba mu misa gusa, ashoboye no gukora ibindi, akabateramisha mukaryoherwa mukanezerwa, ntimuve mu misa muca mutaha muhira, ariko muze ngaha musangira ikiyago n'inshuti n'abagenzi, eka mbere mutere iryo jambo, mwivuna akanyota mwivune n'inzara, kukaba nkako hano mwumvise yuko vyuzuye. Ubwa kabiri kwari kugira ngo dukomeze ubumwe bw'amakohare. Mwumvise ko ari amakohare ashika ku 8. Biragoye rero yuko bamwe baza mu nteguro z'indirimbo canke z'imisa hanyuma bakaza kuririmba imisa kandi twese tutaririmba imisa imwe. Biragoye ko duhura ngo tumenyane. Uca usanga uno munsi muhura n'umuririmbiramana wo kuri Monsiyo muri kohare Sainte Famille, agahura no muri kohare Saint Philippe Neri, ugasanga ariko ntibazinanye. Ariko akana karyo keza ko kumenyana, ko kwisanga, ko kwiginana nk'abasangira butumwa. Ntivyatanguriye aho gusa, ntibyahere ngaha, twabanje kugira veille de prière kugira ngo tubanze tunywane mu gisabisho, kukaba nkako umukamani watunywanisha akatugira umwe twese. Nshuti namwe bagenzi bakunzi ba Action Vibe TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, kwemera kuvyara ubuzima. Aha niho hagarukiye amakuru nariko ndabashikiriza. Ndabashimire mwebwe mwese mwayakurikiranye. Olivier Ntwari nabashikirije, tukazosubira mu makuru yacu yo hanyuma. Gira iteka.